tafsiri ya Kazoza Multiservices zenye mimi. Kwa sababu umesema mimi nitasimamia hivi, nitasimamia hivi. Kazoza Multiservices imetoka wapi, ilianzia wapi mpaka mkafikia kuafikiana? Ya Kazoza Multiservices naje mpagaze ngaha muzo iserukira directeur wa Kazoza Multiservices. Ndi kumwe na John musanzwe mumuzi producer akaba ari n'umuririmbyi kandi uyu mubonaga akaba ariwe CEO akaba ariwe na manager wa Kazoza Multiservices akaba ariwe fondateur wa Kazoza Multiservices. Kandi kumwe na Wiz Design muzi n'umuririmbyi kandi benshi bari baje yibaza ko ariwe yabahamagaje bwite ariko siwe, ariko ari ngaha brand ambassador wa Kazoza Multiservices. Ndi kumwe na Bendrick umwe mwari musanzwe muzi nk'umumenyesha makuru, nawe akaba ariwe azobarongoye Kazoza TV online. Nico ibindi byinshi mushobora kubaza ibibazo birarikuriwe muri umwanya ku bantu bose bifuza kubaza kujerekera Kazoza Multiservices. Ntibagiye kandi hari ikinyobwa mubona ngaha, iki n'ikinyobwa novuga yuko ari nka partnership twagiranye ni company ikora iki kinyobwa. Ibindi ndibaza mushaka kumenya byinshi magenda mubaza ibibazo birugure kazi. Murakoze kugira ngo ntibize kumugora cyane, nibaza ko twakira ibibazo bike yishura kugira ngo byorohe, sivyo none kandi umutekano nange. Hanyuma ndabasabye mwe bite kuza murabaza ibibazo byabajijwe kugira ngo ducungure umwanya, sivyo? Murakoze cyane. Amanya Mungu nasi naitwa Kumbe Drama na kwa niko CEO wa Alpha TV Burundi. Nimependa niulize upande wa Logic Jamali na Wiz Design. Dada ndiye imekuwa kwa fani na ametoka kwa fani, tunaona sasa mnatangaza rasmi kama ni wawili. Itakuwaje kama Kazoza Multiservices hamtoisaliti kama Multiservices fani na mkataba usiokuisha wala ni mkataba wa miezi hadi miaka? Nashukuru. Nashukuru sana kwa swali lako. Ningependa niongelee kwa Kiswahili kwa sababu umeniuliza kwa Kiswahili. Hatujamsaliti DJ Fani wala hatujaacha kazi na DJ Fani. DJ Fani ndio ametufanya sisi kukutana na bosi. DJ Fani ndio ametukutanisha na muhusika ambaye aliweza kutuamini na kutupa kazi hii. Na DJ Fani bado tupo naye kwa sababu unajua mtu anaweza kufanya kazi hata sehemu 20 kutokana na uwezo wake na ujuzi wake. Asante. Kwa majina anaitwa Ismail Bashirwa, almaarufu sana kupitia jina la Ismail Bashirwa, almaarufu kama mtu waombea sana. Ningependa kuuliza kwanza kwa kifupi, Kazoza Films ni nini? Maana mpaka hivi tujaelewa. Sasa hivi Wiz Design anakuja kama brand ambassador wa Kazoza. Wiz Design ulikuwa kwa DJ Fani kwa moja kuna kila kwamba labda DJ Fani anasimamia kazi zako, baada hapo kaenda kwenye mitandao ya kijamii kadai kwamba anakusaidia huko chini ya usimamizi wake. Hivi wewe unajipanga vipi kwa kuipush Kazoza Films? Asante sana. Nilikuwa tunajua kwamba unasimamiwa na DJ Fani. Baada ya hapo ukaenda kwenye mitandao ya kijamii ukasema kwamba wengi sana majournalist wananinyima vipindi kutokana wanadai kwamba eti mimi DJ Fani ndo manager wangu. Na pia leo tunakuona kama brand ambassador wa Kazoza Films. Umejipangaje kwa kuipush hii kampuni? Hivi mkataba wewe umekaaje kwanza? Hiyo right. Kwanza nawasalimia wote. Mimi na DJ Fani sio ya kwamba eti tulikuwa na contract, lakini ni ile kutokana. Nimesemaga, sijui kama umesemaga ile testimony kutoka nimeandika pale kwa post yangu. Nimesemaga kama ndio mtu ambaye amekuwa ananipatia support
video nini na vingine, sababu kutoa video unajua vitu vinaomba gharama. Tukiachana hiyo DJ Fan, tukirejea kwenye hii kampuni Kazo za Films ni kampuni ambayo mimi wamenipatia nafasi kwa brand ambassador ili niweze kuwa na promote vitu vyao, kazi zao, nini kusema niweze kufikia yule wote ambaye anataka kutumika kazi na kampuni hii, iwe rahisi kufahamika juu kama huyu designer yeye pia anamtoa pale. So mimi nimejipanga kwa sababu unajua Mungu amesaidia, nimeweza kubarikiwa nafasi ya kuweza kutoka nje. Kampuni nadhani tutatumika nao vizuri, na kazi ambao wameniahidi watanifanyia mimi nitawafanyia, vyote vitakuwa kwa mstari. Yeah. Najibu kwa swali ambalo ameweza kuniuliza pia Mheshimiwa Ismail Bashigwa kuhusiana na Kazo za Films. Nadhani ni Kazo za Films itakuwa inahusikana kwa sababu kwanza Kazo za Mid Service itakuwa na vipengele tofauti. Kuna Kazo za TV Online, kuna Kazo za Production, itakuwa inahusikana na mambo ya production ya audio, na kuna Kazo za Films. Kazo za Films ndo upande ambao nimesimama sana, itakuwa ni upande wa video. Zile video ambazo nilikuwa nazoea kuona nazifanya kwa saa hii tazifanya niko chini ya Kazo za Films. Yeah. Naitwa Ndakimana Penye, ni kutoka EAC Live Show pale radio ya elimu na mafunzo ya Nakakura. Swali langu la kwanza sio swali tu, ningependa kidogo tumesikia kwamba Rafiki Jamal amepita hapa kaanza kuongea kupata tafsiri ya Kazo za Mid-Service nyingine, kwa sababu umesema mimi nitasimamia hivi Kazo za Mid-Service zimetoka watu wamejaa watu mpaka mkafikia kuafikiana kufanya kazi pamoja. Ni kile ambacho amekitia cha DJ Fan. Siku zilizopita tuliona Wiz Design aliposti ndefu ya kusema kwamba hatumiki tena na DJ Fan, lakini hapo awali tulikuwa hatujajua kama Wiz Design labda anatumika na DJ Fan. Tuliona tu kama vile wanasaidiana hivi. Mnayo mikataba ambayo inawaruhusu kutumika na Kazo za Mid-Service, ama ni mtu ambaye amechukua brandi akaiwapatia akasema nini kama vijana mjaribu kuisongesha mbele? Ndio kitu ambacho mimi nilikuwa nataka tujue Kazo za ni nini, mna ofisi, mtatumikia wapi, mtafanya mambo gani, halafu baadaye mtambie sisi ni akina nani hasa ndani ya Kazo za, halafu ndio tujue vitu vingine za kuuza. Hata hapa kuna watu wengine hatuelewi. Watu wengine hatuelewi, tunaona Kazo za ndio ni kuna Kazo za finance, hiyo ni benki. Tunaweza kujua kama Kazo za hili ni tawi la Kazo za finance ni nini. Basi nashukuru, lakini mnisamehe pia kama nimewapasa. Kikubwa kwanza nawashukuru nyinyi wote kuja hapa, na nasema kwanza asante. Nashukuru pia kwa swali lako kuhusu Kazo za Mid-Service. Kazo za Mid-Service ni wazo limechukua kama idadi ya miaka 3. Na kwenye Kazo za Mid-Service sio service moja tu. Kama leo inawezekana tukawajulisha kama service 2 ama 3, ila iko na matawi mengi sana. Ni matawi zaidi hata ya matawi 10 ama 10 na. Ila kwa leo tumejitahidi sana tufanye kwanza hizi 3, baadaye na zingine zitakuja, kama vile kutoa ajira kwenye vijana. Kazo za Mid-Service naweza nikasema inabeba sehemu kubwa sana, inabeba hii Kazo za Mid-Service ni sehemu ya video. Sisi ni watu tumezaliwa hapa na ni watu wa hapa, na tulijitahidi sana tukatizama tunaweza tukafanya mchango gani, tunaweza tukajitolea kama watu wa hapa.
Sasa kwenye sehemu ya video ndio hapa tumeamua kufanya contact na Jamali, na pia Wizi naye tumemchukua, na sio Wizi yeye mwenyewe, tutachukua watu wengi sana, hata wao waimba kwaya, muziki kawaida, tutachukua tu watu wengi sana, kwa sababu video zetu tumejiandaa, ni vitu tunataka tufanye vije viko na focus mpaka iwe kalite, na sio tu kwa video, kwa sababu tuna vyuma vingi sana, vifaa vingi sana vinafaa hata wale watu wakuja kuchukua vifaa nao pia wanaweza wakaja wakachukua. Tuna kamera za kutosha, tuna drone, gimbal, nini vyote kama hivyo vipo. Ningependa tena nijibu swali watu walimuuliza Wizi Design. Na kwangu mimi Wizi tumemsaini, na kwenye mkataba kuna kitu cha kwanza tuliamua tutakuwa tunamfanyia kwa mwaka kama video 5 kwa mwaka. Na ingine swali nimeuliza tena, Kazoza iko na sehemu ya audio record, tuko naye hapa Njoni. Kazoza pia tuliona tena tujiunge hata na nyinyi watangazaji. Tuliona tuwezi tukakaa tena tu hivi, tukaamua tena tukaweka ingine sehemu ya watangazaji, na ambaye atakuwa anasimamia hiyo sehemu njoo huyo hapa Benji. Nafikiri kwa ufupi Kazoza, kuna watu wameuliza ofisi. Kazoza tuna ofisi 2 kwa sasa, ila ofisi moja bado haijakuwa tayari. Nafikiri watu wengi wanafahamu Charama. Kama kubwa watu wanafahamu Charama, kuna address moja inaitwa Charama kwa karta. Pale tuna ofisi ila bado haijakuwa tayari. Sawa, ingine ofisi ya pili iko chini ya Sembazile. Nafikiri kwa kati yenu wengi wanapafahamu hiyo sehemu. Na tunakaribisha tu watu wote. Hii ni kitu kirefu, tunaomba kila mtu kupatana na idea yake na mchango wake. Tuko tayari kupokea hata mtu kupitia mchango wake, na Kazoza tukafanya tu ile kitu kikaendelea. Nafikiri kwa ufupi njoo Kazoza multi-service hiyo. Nilipenda kuongeza kidogo kwa swali la Mheshimiwa Kamikaze. Aliuliza Kazoza multi-service ni kitu gani na inafanya nini. Naongeza pale ambapo mheshimiwa aliweza kuongelea. Narudi tena nasema kwa ukitizama slogan yetu nasema focus on yourself. Ndio slogan inasema. Na tunapatia fursa kwa vijana wengi tofauti wenye vipaji tofauti. Ndio lengo muhimu la Kazoza. Ina matawi mengi tofauti, na tokana na matawi hayo tutaenda tunapatia ajira vijana tofauti, kuanzia kwa wasanii, waigizaji, watangazaji, hadi kwa wafanyabiashara ambao wanaweza kuwa na idea na project ya kufanya biashara zao. Tunaweza wakaja tukasaidiana kwa kufanya development ya biashara zao. Ndio malengo muhimu ya Kazoza Service. Nashukuru. Asante. Jani Convivence, nafikiri ninyi wote mnafahamu. Napenda kuongea kwa lugha ya taifa. Nagomba mbugia Kirundi, ibibazo byanje za kubyerekeza kuri Wizi Designer n'uyo mu boss hamwe na Logic Jamal kimwe. Ikintu nagomba baze kwanza uyo mu boss ubona kwita CEO, imbere yuko umufasha Wizi Designer, mbega umuziki wiwe urawuzi neza, urazi ibyo akeneye, urazi urugero rw'ihagezeko, kuko wa Wizi yatangura kuri yandika neza cyangwa asohora video twabonye. Sinzi ikibazo yagize, nibaza ko uza kutwishura kuko hari yaheruka gusohora itagira na video ziza. Mbega mwaravuganye neza kugira ufashe umuntu uzi icyo ugira umufashe cyari cyo. Kuri Wizi Designer nawe ikibazo canje, Wizi Designer
amashyirahamwe araza akabafata mu minwe, bakuru bawe uramaze kubibona bidoga, waricaye uriyumvira neza ibyo muvuganye ko bazobigushirira mu ngiro. Ntimukunda kuvuga cyane biri mu makontra mwagiraniye, ariko twagomba tukubaze bibiri n'imiburiburi bikuru kuko ndaze hariho ayandi ma management wigeze kwanga yatumye wemerera ibi. Hanyuma kuri Login Jamal, wowe usanzwe uri mu bacaruka beza cyane bazi gukora amavideo, icyo nta muntu yogiharira. Numvise video 5 ku mwaka, mbega video 5 ku bantu mwifitiye ibyuma, ijwi Wiz Design ararifise, kwandika arabizi, studio ararifise. Ibyo bintu birakwiye ku muririmbyi nka Wiz Design akeneye kugera kure, ari muri competition n'abandi baririmbyi, akeneye kuduza izina ryiwe. Hanyuma ndabona amajwisi, sinzikana amajwisi, sinzikana inzoga, nagira mbaze Wiz Design ubu tugiye kumubona ari ibyo gusa cyangwa agendana ibyo gusa, bimeze gute iby'ibyo tubona ngaho imbere, agiye kubimenyekanisha gute? Nibaza ko nabagije byinshi ariko muragerageza mucagagura mu kwimishura. Merci. Yes, asante sana. Ku bijyanye na about Dosenga, kwa yamaye kunshyigikira about ibintu bya video n'ibindi, njye nibaza yuko naje kuba ntangariye kugira nzogenda mboneke nk'ishusho y'iyi company multi service kazoza. Njyewe nashobora kuvuga yuko video 5 ku mwaka, nibaza yuko iyo ni nko kuvuga ati ni ibintu ushobora kuvuga ati bivanye n'amagara, ikintu urashobora kurwara umwaka cyangwa ukagira gute n'izo video ntuzikore, mugabo turagafatiye mu kigero tuvuga ati fate nk'ivideo 5 ku mwaka, ariko birashobora gushika nka video 10 cyangwa bivanye n'ingero umwanya tubona nuko gahunda tugapanga, kuko umuririmbyi niyo asohora indirimbo ku munsi ngo kubera se ibintu by'ubuntu abakora ikintu afite na target. Hama ku bijyanye n'iki kinyobwa kiri ngaha Good Life, njye nshobora kuvuga ati iyi ni jus nk'uko yabisiguye yuko bifitaniye partnership na nkaba ndi brand iyi company. Njye nibaza yuko atakintu byinshi kuko ibyigenga n'ibyingenga mu muryango wacu bivuye hariya tuba tubisangiye twese. Merci. Nangira ndakwishure ku ijambo ryawe abajije ati mbe ni kubera iki Wiz Design tuzomukorera indirimbo 5 gusa. Indirimbo 5 ntabwo ari kuvuga ko arizo tuzomukorera gusa twafashe nka kumansema ko urabona uko abantu muzogenda tuzokwama tugenda dukorana, tuzosanga n'ibindi twabigeze. Sina Wiz Design wenyine, usanga haciye n'ukwezi amagazine press conference nk'iyi, kandi ugasanga hari uwundi kandi dukeneye ko twe dukeneye benshi bo dukorana. Ndibaza aho noba ndakwishura kontra yiwe ko isigura Wiz tuzoba tumushigikiye si video yonyene, kuko uko azoza asohora video, ikintu cya mbere twe tuzohagararaho ni video, cya kabiri tuzohagararaho izoba ari publicity promotion, ko turafise ukuntu twe tuzokora promotion zacu bijanye n'intara z'igihugu cyacu uko zingana. Hama ikindi cya gatatu, hari igihe bizokenerwa hazoba hari concert cyangwa hazoba hari featuring yo hanze. Icyo nacyo kandi ndazi kizoba kiri kuri twebwe. Umva rero tumusabye we ahubwo akore kandi akoreshe n'inguvu, kubera twebwe mu ruhande rwacu ni nk'uko twamufashe twitegura. Ndazi ibintu nyamukuru nibyo 3 gusa, ni ibintu byinshi twiteguye kuzomukorera. Nyakubahwa Vivance, nagira ndakwishyure ku bibazo bashoboye kumbaza nkagiye ku byo wanjye. Njye nka director
mwari musanze muzi yuko dukorana na Wiz Design akenshi amavideo yiwe menshi mwari musanze mubona ko ari agenda yakora. Ubu tugiye kongera ubwo ibyuma turabyifitiye, bibaza tuzokora uko dushoboye turushirizeho aho twari turi, twongere ingufu, twongere kalite, twongere na creativity mu mavideo ya Wiz Design. Ico ni kimwe. Ibindi byo ndibaza muzogenda mubibona, no hari igihe bizonashika tukagira na voyage no mu bihugu byo hanze, bishitse tukaja gukorera bivanye na script y'indirimbo, bivanye n'ukuntu indirimbo iba audio isaba. Byose tuzobikora tubifashijwe na Kazoza Media Service. Murakoze. Ego ndabaramukije, nitwa Lick Love Promoter. Hama ikibazo cya mbere ndagihera ku binyobwa mbona imbere yanjye. Mu bisanzwe nacyo ndanwako numva ngo kimeze gute, sinzi ngo gikozwe muki. Ndibaza abariko baradukurikirana baraza kubibona, yaba bari hanze cyangwa bari mu gihugu, bamenye ati ibinyobwa bikozwe muri iki canke kiriya. Ku bwanje nacyo ndanwako numva ngo kiraryoshe, sinzi niba mwoduha kamwe twumva yuko biryoshye. Hama icya kabiri ndakibaza kuki ibi binyobwa, mbega ibi binyobwa mu ntara zo hagati bazobironka canke bizoguma nganyene mu gisagara cya Bujumbura? Nimba bazobironka byoba bizotwara igihe kingana gute kugira bishike mu ntara zo hagati? Hoho ndabaza ikindi kibazo, mbega muzohaba muvugana n'amashirahamwe ajanye n'ivy'umupira w'amaguru kugira n'abakinyi bashobore kuronka kino kinyobwa tubona imbere yacu? Mwatubwiye ko kontra izomara imyaka 3, ariko ntimwatubwiye amafaranga Wiz Design yasinyiye y'iyo myaka 3. Mwatubwiye yuko bishobotse azohava munamutembeza mundi bihugu, ariko ntimwatubwiye ko azohava akora n'amakorabo international nk'uko twama tubibona ku bandi baririmbyi baba basinye amakontra. Okay, murakoze. Murakoze cyane. Urabajije ikibazo kijanye n'ibi binyobwa. Aha dufise ikinyobwa cya mbere Good Life Tangawizi. Cyane cyane turavuga mu bikomeye bikoze iki kinyobwa cya Good Life Tangawizi. Kirimo gikozwe mu giterwa bita macadamia. Macadamia rero kikaba ari igiterwa cyavuye hanze y'Uburundi, ariko ubu kiriko kirarimwa ngaha mu gihugu cyacu, kikaba gihingurwamo ibintu byinshi kandi bifasha amagara y'abantu. Rero nka kampani isanzwe mpagarariye ngaha mu gihugu cy'Uburundi yitwa Good Life Company, akaba ariyo ihingura ikinyobwa. Rero harimo ubuki, harimo amazi, harimo ronare, mate na timu. Ni ukuvuga ko iki kinyobwa ni ikinyobwa cyiza cyane ku bazocihereza. Mbere mwanavuze ngo birashoboka ko twocihereza, nta kibazo cyane. Iki kinyobwa kiri ngaha ku bwanyu, twakizanye ngaha ku bwanyu kugira ngo mukinywe, binashobotse mudufashe gishobore gukira igihugu cy'Uburundi ndetse no mu mahanga. Tusanzwe dufise ikindi kinyobwa cyitwa Good Life Beterave. Ni beterave nta byinshi nayifise ko, kuko ifitanye isano n'ibindi binyobwa byose bya beterave bihingurirwa ngaha anye mu gihugu cy'Uburundi, icongerwamo ni kantite ntoya ya macadamia. Tukagaruka kuri icyo twise Good Life Forever. Good Life Forever ni ikinyobwa nacyo nyine kirimo kantite ntoya ya macadamia, hanyuma kikaba gihinguwe mu mabumbo. Ni ibyamwa dusanzwe turima ngaha mu gihugu cy'Uburundi.
wabajije ati mbega icyo kinyobwa kirashobora kuzosapotinga canke bikazofasha igihe abantu bazoba bariko barakina umupira, si mu mupira gusa ndetse na abazoba kizoboneka mu hazoba hari amakonsere kizoboneka ku bibuga by'inkino, kuko urumva ko ari ikinyobwa ushobora kwihereza ukagira amagara meza. Murakoze. Nashaka kwishura ikibazo nyakubahwa Club Promoter abajije cerekeye kolabo no gukorera amavideo mu bihugu byo hanze. Kolabo international birimo birategurwa kandi vuba muzobibona kuri Wiz Design amavideo, kandi ikindi nababwira nuko sijeje nyene zo gukorera video muri ico gihe, ubu tuzopartaja n'abandi badirector batandukanye kuko barakeneye kuronka iyindi touch ku bandi badirector bo ngaho mu Burundi gusa n'abandi badirector mu bindi bihugu byo hanze, East Africa n'ahandi bose tuzogenda gukorana nabo. Murakoze. Mimi naitwa DJ Mario, ila hapa nimekuja kama content manager wa Radio Buja FM, the one and only best radio in town. Swali langu la kwanza linaelekea kwa Logic Jamal. Swali langu la kwanza linakuja linasema hivi, Jamal ametuelezea hapa kwamba hajaondoka kwa DJ Fani. Swali linakuja hivi, hujaondoka kwa DJ Fani, hivi hii kampuni mpya ikikuhitaji na DJ Fani anakuhitaji kwa muda mmoja, utakwenda wapi? Utakwenda kwa DJ Fani au utakwenda kwenye Kazoza? Swali langu la pili linakuja linaelekea kwa manager wa Wiz Design mpya, linasema hivi, tatizo ya wasanii ambao wanayo hapa nchini tunajua sana sana ni uchumi. Tunapoona msanii anasaini mkataba tunajua anataka ainuke sana sana kiuchumi. Tukiachana na hizo video 5 kwa mwaka, Wiz Design mfukoni anaingiza ngapi kwa mwezi? Anaingiza ngapi kwa mwezi? Na pia hamjatuonesha mkataba, mmetuambia tu mmesaini mkataba, ila hapo mbele yenu hatujaona mkataba wote ambao mnasaini. Swali langu la tatu linakuja linasema hivi, Wiz Design ana uwezo wa kusaini mkataba na nyingine kampuni tukiachana na hii Kazoza, au anabakilia humo kwenye Kazoza? Asante. Asante sana DJ Mario Gitero kwa swali lako. Swali ni nyepesi sana. Nyepesi. Logic Jamal, unajua kama kiupande wangu nina brand pia inaitwa Logic Brand, japokuwa sijaiweka hadharani. Nina vijana wangu 2-3 ambao nafanya nao kazi kwenye Logic Brand, ambao ni staff yangu nikiwa location na mambo mengine kadhalika. Nadhani kwa DJ Fani sina kazi nyingi kama kushuti na kuedit, na Kazoza ndo na nafasi kubwa kwa sababu naongoza. Kipindi DJ Fani atanihitaji kama Kazoza nitakuwa na kazi nyingi. Nina vijana wangu 2-3 ambao nimeshawapa mafunzo ya kutosha kuelekea kushuti na mengine kadhalika. Nitawaagiza wataenda kufanya na DJ Fani kwa sababu DJ Fani kitu anakijua na anakielewa. Wataenda kufanya naye kazi, kitakachofuatia ni mimi kuja kutizama na kukosoa ambacho walikifanya kama ni kizuri. Nadhani swali langu limeeleweka. Na mimi nafurahi pia kwa swali lako. Umetuambia je, Wiz Design tutabaki naye sisi ama ni pesa ngapi tutakuwa tunampa? Mambo ya pesa mara nyingi nakuaga ni secret. Na kingine, mimi sijafanya contract na mtumishi yoyote kwa kusema ni mkandamizi, hapana. Kwa sababu bahati ya kila binadamu inatokea sehemu nyingi sana. Na nimekuta kuna tatizo nyingi sana tunayo hapa. Hakuna mtu anaweza kummanage msanii ye mtu mmoja na aseme kama
mfikisha sehemu yoyote, hapana. Tuko naye, lakini karibu hata wengine mtu mmoja anaweza kumchukua. Mimi naweza nikapenda tumani tuko hata watu 4, 5, 6, 7 hata 10 kwa kusema yeye afanye nini, asonge mbele, kwa sababu hiyo ni kitu kikubwa sana. Nilikuta hapa, unapenda mtu manager umchukue kama vile unamfunga kama mtoto wako nyumbani, haiwezekani. Sasa contract tumefanya naye with design, ana uhuru ya kuwa na manager wale wote wanahitaji kumsimamia. Nafikiri kwa hiyo kikubwa unaweza kuwa umeelewa. Alafu mkataba wenyewe hatukuleta na mambo ya pesa, si unajua na mambo mengi sana, ila very soon kila kitu kitakuwa kiko open. Na fikiri inauguration ya studio ilipo nayo, na nafikiria njoo kutasemekana mambo mengi sana. Kuna vingi sana venye kwa siku ya leo tukutaka vyote vikuje, kwa sababu kila kitu kinaenda kidogo. Serukira TV online. Ikibazo kiwanje cyakubaza with design cyamubaza eske ko bivuge ngaho kuri brand ambassador uba baraguhinduriye uburaro kuvyerekeye déplacement bifashe gute, ama ikindi kibazo nyiki with design eske iyo kazoza wamaze gusayiniramo ni kuvuga yuko ushakubaza uremerewe gusohoka kandi kugenda kugira record audio cyane bimeze gute. Ikindi kibazo kiri kuri Logic Jamal, nkuko yavuze ngo abantu afise talent zidifera ashaka kwegera iyi kazoza, eske bisaba iki kugira tubegere ibintu bisabwa kugira tubegere byo ari nk'ibyahe kugira ngo mugende neza. Bonjour. Alors, je me connais. Sorry. Ambe déplacement iko na nyumba itakuwa. Sorry ku bantu muriko murabaza ibibazo byabajijwe. Ndabasabye kugira ngo ducungure umwanya, ibibazo mubariza kuba byarajijwe ntimubibaze kandi. Hanyuma girafate imigwi itarenze 2 y'ibibazo, hanyuma dukurikire rino huriro ryacu ry'umunsi. Muzoba mukoze cyane. Tukayishure kwanza. Okay, murakoze. Ikibazo canje haniniya gihagaze kuri kazoza yatanguriye ryari, hama ko tubona ari multi service, hakaba harimo iby'ibinyobwa, TV online, ibintu byinshi. None Wizi azomubranch ibyo bintu byose byayo, tuzomubona muri video, tubone ariko arapromoting ikinyobwa, tubone ni gute ari muri iyo domain Wizi design. Hama ntihazohaba impari mu misiza kwa mwavuze ngo arashobora kuba gukorana n'umuntu wese yamuteza imbere. Igihe yahuye n'umuntu wamuteza imbere gusumba uko mushaka kumuteza imbere, akaca kanakorana vike mwege mu bwati uri umuzoba mushwana. Twumvise ariko yakaragaga gusigura avuga yuko basanzwe bakorana ari bon, mugabo twama tubona arafa umuntu arandika igitext kinini ariko aridogera umuntu yuko yamuha expert. Est-ce que ntizosa kubibona kandi Wizi usubiye kwandika ikindi gitext kirekire uwandinga abandi bantu kubintu contrat iraprecisa exactement, tuzosange tuza kugaruka utugira ngo barampenze. Ego, manje kwishyura icyo kibazo cy'uyo mu kipe yabajije ati ujya mu kipe wa mbere yabajije ati Wizi designer ko ufite uruhushya rwo gukora n'ahandi hantu ikibazo cya production ya audio. Je nibaza producer wanjye arashaka urugero nyine ni iBreeze, birashaka gushika kandi nkagenda nkakora n'ahandi
bivanye n'ikintu ushobora kuvuga ati mbona uyu ntiwagishoboye cyangwa njye ntiwagishoboye. Ikintu kijyanye n'uburaro naho je nibaza yuko uburaro icyo kintu cyane ushobora gushyira imbere, aho gushyira imbere igikorwa kugira kiye gikorwa kiguha uburaro bwiza. Ku bijyanye n'icyo uvuze ngo kuba brand ambassador w'ibi binyobwa byose biri hano, oya je nahagarikiye hanini mu kintu cyitwa Kazoza Films. Nk'uko babasiguriye umva baronke akajya ko kubasigurira ibirimo hose ibikorwa muri iyo company, ariko je magariye hanini kuba magariye kuri Kazoza Films. Thank you. Jarden Online TV bashoboye kumbaza ikibazo ati muri Kazoza Films kugira tubakire cyangwa dukorane bisaba iki. Nibaza muri indi nyine dutangure tuzokugura ibiro hanyuma mucarama kuko twabivuze iyo biruguruye nose sekreteri azobakira nzobwira ikenewe hanyuma tuzohitemo bikajya ku murongo mwakoze. Ego, nanje nitwa Ondore Paparazi Sanzo Ndongo Yesu. Sanzo Ndongo. Ego. Murababari. Ondore Paparazi Sanzo Ndongo twa Beste Burundi. Uno munsi mpamagaze ngahanye yo kukugesha. Ego gerageje guhera kuri Wiz Design tumaze iminsi ego Wiz Design umva uri fier yuko ayo makampani yose yagutoye uko ari abiri mu gihe tubona kuri wewe muri no minsi umenga ibimeze neza. Ego gerageje kuhagara kuri ibyo binyobwa hamwe na Kazoza, mwumva namwe muri fier yo gutora Wiz Design mu gihe nawe nomega muri no minsi ibikorwa byiwe biriko biragaragara neza. Murakoze cyane. Sorry Paparazi, jeni waze yuko kuvuga ni ibikorwa byanjye ntibihagaze neza, sinzi usigura neza ikintu gihagaze neza kuri Wiz Design. Yeah. Ego, Wiz Design mugenzi wanje Vivance yabivuze yakubajije neza. Yakubajije ati hari indirimbo iheruka gusohoka umenga ntiyafashe neza nk'uko tuzi kuri indirimbo kuri Nyampinga kuri inde nuko nashatse kukibaza. Iyo wasigura ubona yumva jeni waze yuko indirimbo gufata cyangwa nifate nari indirimbo we nayuzi ko wayibatije kandi utayizi, so fata mikro uvuge sa Professor Ibaza. Oya jeni nari nzi ko wibatije ko uyizi kumva urabizi umva indirimbo urayizi ariko urabaza gutanga ayizi ariko wavuga ngo ntiyafashe ku bintu uvuga ati burya wabatije gute kandi kuko hari ibintu byinshi wabagije bidasobanuye ubundi. Nizere ikibazo bya turiya muntu byahetse bibandanye n'ikibazo cya nyuma mu gufatira. Nashaka kwishura hariho mushiki wacu abagije ikibazo ati Kazoza Milk Service yatanguye ryari. Ntiyatanguye ryari ahubwo iratanguye uno munsi. Navuga yuko hariho Kazoza Milk Service itanguye duhereye umwanya Kazoza Milk Service iratanguye gukora. Kazoza Milk Service iragiye kuri tere nk'abandi nk'andi makampuni yatanguye gukora. Murakoze.